uyu munsi ndabafitiye inkuru y'ubuzima bwa Balthazar Ebang Engonga kuva akiri muto gushika afunzwe. Balthazar mbega yari umuntu umuki? Balthazar mbega yavutse ryari? Yoba yize iki? Ni kubera iki yafashwe agafungwa? Yamenyekanye cyane mu mwaka w'2024. Balthazar Engonga, umutegetsi yakomerekeje Afrika. Mwaramutse cyamwiriwe mwebwe muriko muradukurikirana, sangwa ikaze muri ikino kiganiro twabateguriye uno munsi. Muri ino video turavuga inkuru yuzuye ya Balthazar Ebang Engonga wo muri Guinée Equatoriale kuva akiri muto, amashure yiwe, ubuzima bwa politike gushika ku mashusho yiwe yagaragaye mu mwaka w'2024 yaciye ibintu ku mbuga ngurukana bumenyi hamwe n'ifunga ryiwe. Inkuru itangaje cyane muri Afrika. Reka tubanze duhe ikaze abantu bashasha babonye runo rubuga rwacu rwa YouTube Pisco Entertainment and Media mu kugira subscribe. Mu bwami bwa Pisco Entertainment and Media nitugira imbibe twamadukaribisha abantu bashasha, tukabaha ikaze mu kugira subscribe kugira ngo bazokwame babana natwe mu biganiro bica ngaha kuri runo rubuga rwacu rwa YouTube Pisco Entertainment and Media. Usabwe no kugira like, ugire na commentaire hamwe na partage kugira ngo kino kiganiro gishikire abantu benshi bashoboka, kino kiganiro gishike kure hashoboka. Reka tumira amate gatoya tuce tuza tubabwire inkuru y'ubuzima bwa Balthazar Ebang Engonga kuva akiri muto gushika afunzwe. Mudukundire dusubire tubaramutse tubaye n'ikaze muri ikino kiganiro twabateguriye cuno munsi. Nari mpejeje kubivuga, uyu munsi ndabafitiye inkuru y'ubuzima bwa Balthazar Ebang Engonga kuva akiri muto gushika afunzwe. Balthazar mbega yari umuntu umuki? Balthazar mbega yavutse ryari? Yoba yize iki? Ni kubera iki yafashwe agafungwa? Balthazar Ebang Engonga yavukiye muri Guinée Equatoriale igenekerezo rya 15 ukwezi kwa gatatu umwaka w'1970 mu mugwa mukuru witwa Malabo. Yavukiye mu muryango ukomeye cyane muri politike y'ico gihugu ca Guinée Equatoriale, kuko se wiwe Balthazar Engonga Edjo yari umwe mu bategetsi bakomeye cyane muri Afrika yo hagati. Nayo inarume wiwe ni Perezida Teodoro Obiang Nguema, amaze imyaka myinshi ategeka igihugu ca Guinée Equatoriale. Kuva akiri muto Balthazar yari umuhungu akunda cyane amashure n'ibijanye n'ubutunzi bw'igihugu. Abantu benshi bamwibukana nk'umwana yari azi kuvuga neza kandi afise icyizere c'ejo hazoza. Yize ivy'ubutunzi n'ivy'ubuhinga bwo gucukura amafaranga muri Université de Malabo, aho yaronse impamyabushobozi mu by'ubutunzi n'ivy'imari. Inyuma yo guheza amashure yiwe, Balthazar yinjiye mu kazi ka leta kubera umuryango yavukamwo hamwe n'ubwenge yari afise. Yaciye aduga n'ingoga mu mabanga akomeye y'igihugu ca Guinée Equatoriale. Mu nyuma yagizwe umuyobozi mukuru wa ANIF, ikigo ca leta gitohoza ibyaha n'ivy'amatungo n'inyuruzwa ry'amafaranga muri Guinée Equatoriale. Akazi ikiwe kari ugukurikirana abanyuruza amatungo ya leta, amafaranga yinjira mu gihugu hamwe no kugwanya ibiturire muri Guinée Equatoriale. Abantu benshi muri Guinée Equatoriale bamwita Bello, bisigura umuntu mwiza canke akundwa n'abagore,
kubera ukuntu yaboneka neza kandi yambara neza. Yarubatse afise umugore hamwe n'abana 6, ariko ubuzima bwiwe bwahavuye buhinduka mu buryo butangaje. Mu mwaka w'2024 igihugu cose hamwe na Afrika yose mbese n'isi yose byaratangaye inyuma yaho amashusho yiwe menshi cyane y'ubukozasoni asohokeye ku mbuga ngurukana bumenyi. Bavuga ko ayo mashusho yarenga 400. Muri ayo mashusho Baltazar yaboneka ari kumwe n'abagore benshi, harimo abagore b'abategetsi, harimo abo bakorana, harimo hamwe n'abagore bazwi cyane mu gihugu ca Guinée Equatoriale. Hari amashusho yafatiwe mu biro vya leta, mu mahoteli no mu zindi inyubakwa za Guinée Equatoriale. Ariko abantu benshi baribaza ko yoba yafashwe kubera ayo mafoto y'ibiterasoni, ariko sivyo. Ikibazo nyamukuru ucamujanye mw'ibohero si ayo mashusho gusa, ahubwo abatohoza bavuga ko Baltazar yagirizwa kunyuruza amafaranga menshi ya leta no kuyashira kuri konti zibanga hanze y'igihugu ca Guinée Equatoriale, harimo no muri Chairman Islam. Yaciye afatwa aca ajanwa mw'ibohero rikomeye rya Black Beach Prison muri Malabo. Nababwiye ko Malabo ari umugwa mukuru w'igihugu ca Guinée Equatoriale. Mu nyuma Perezida Teodora Obiang Nguema yaramwirukanye mu kazi aca atangura gukorwako amatohoza akomeye. Mu mwaka w'2025 urukiko rwamuciriye imyaka y'igifungo kubera kunyuruza amatungo ya leta no gukoresha nabi ububasha yari afise mu gihugu ca Guinée Equatoriale. Naho yari umuntu akomeye kandi afise izina rikomeye muri politike, ubuzima bwiwe bwarahindutse mu kanya gato. Inkuru yiwe yabaye iciro ry'umugani muri Afrika yose. Bamwe bavuga ko yari umuntu akomeye yaguye kubera ibyaha, abandi bavuga ko yaratezwe umutego wa politike kubera intambara z'ubutegetsi bwo gusubirira perezida wa Guinée Equatoriale. Uyu munsi turi kwigenekerezo rya 21 ukwezi kwa gatanu umwaka w'2026. Ku mbuga ngurukana bumenyi hariko haravugwa yuko uyu Baltazar Ebang Engonga wo muri Guinée Equatoriale yoba yarekuwe, yoba yavuye mw'ibohero, ariko kugeza ubu nta cemezo ca leta cemeza ko yamaze gufungurwa inyuma y'imyaka 2. Amakuru menshi ariko arakwiragirana ku mbuga ngurukana bumenyi, ariko ntabwo leta nayo ya Guinée Equatoriale irashobora gutangaza iryo rekugwa rya Baltazar Ebang Engonga. Ikiganiro twari twabateguriye nico kigaruka ku buzima bw'uyu yamenyekanye mu mwaka w'2024, amenyekana ku isi yose kubera amashusho yafashwe y'ibiterasoni arenga 400, avuga yuko uyu Baltazar yoba akaba kandi avugwa yuko yoba yaranyonyeje itunga rya leta ya Guinée Equatoriale. Iyi niyo nkuru rero nari nabateguriye. Psikologe nje nari nabateguriye kino kiganiro. Ukaba utari bwagire subscribe kugira ngo uyunge natwe, uraza no kugira like, ugire na commentaire hamwe na partage kugira ngo kino kiganiro gishikire abantu benshi bashoboka. Naho utaha mu kindi kiganiro. Ndashimiye wewe watwumvirije kuva mu ntango kugera hano kigeze. Reka nshimire kandi nawe umaze kugira subscribe, uruwa agaciro kuri twebwe, tuzokwama tugukurira inkofero. Imana iguhezagire. Naho utaha mu kindi kiganiro. Merci beaucoup. Au revoir.